Hello les amis, ndabaramukije ndabifuriza umunsi wa mbere mwiza aho muherereye hose. Ndabaye kazi kuri Ntare Web TV, turabira hamwe amakuru y'inkino yiriwe aravugwa hirya no hino ku isi mumenyesha amakuru bitandukanye. Tuherengaho iwacu indwi ya 18 muri Primus League ku munsi w'ejo yararangiye, ikaba yarangiye Flambeau du Centre iri mu kibanza ca mbere n'amanota 35 aho kurikiwe na Rukinzo na 35 nyene. Message ikaba ya gatatu n'amanota 31 mu gihe Olympique Star ari ya kane n'amanota 30, akaba ari urutonde gose mu vy'ukuri ari nguru gushaka umugwa nyuma wa Rukinzo ufise amanota 7 mu vy'ukuri. Murarubona ku yisanamu ya Burundi Sport akaburungu ko mu vy'ukuri ukurindwi ya 18 yarangiye muri Primus League urutonde ruhagaze. Turinganye nyene muri Primus League ku munsi w'ejo nyene akaba abakinyi batari bake barigeje neza mu gusinda ibitsinda, akaba rero abakinyi 10 ba mbere amaze gusinda ibitsindo vyinshi gushika ku yisaha Aisha Trezor wa Vitara amaze gusinda ibitsindo vyinshi afise 9, mu gihe Muruta Boss Emedi wa Intercell afise 8 ari wa kabiri. Ndikumana Asmani ari uwindwi wa Aigle Noir afise ibitsindo 7 ari wa gatatu. Plito mu gihe Ramazani Pascal wa Olympique Star ari wa kane n'ibitsindi 7, mu gihe Uransenga Cedric Dani Kagabo na ari wa gatanu nyene afise ibitsindo 7, na Nzimana Jimmy Abuja City akaba rutonde gose ari nguru mu vy'ukuri kwisa na nyene ya Burundi Sport akaburungu ko mu ukuntu abakinyi bamaze gutsinda ibitsindo vyinshi kugeza kwisa mu kuntu ya 18 muri Primus League. Turingaye iwacu nyene akaba ku munsi w'ejo haheze Fiston Abdulrazak amaze gushika mu vy'ukuri mu gihugu ca Tanzania agiye gusinyira umugwi wa Young Africans. Murazi yuko nyene azosinya amasezerano y'amezi 6 kushika umwaka w'inkino urangiye, akaba umusatirizi ntama mu rugamba yamaze gushika mu gihugu ca Tanzania mu gisagara ca Dar es Salaam kwifatanya na Young Africans hamwe na Sadio Ntibazonkiza Antipi kabona kina mu kumwe nyene muri rusangi. Tukiringa muri Tanzania akaba kimenyesha makuru champion cyagarutse kuri Simba Sport Club ku munsi w'ejo yasinyishije umumenyereza mushasha akaba Didier Gomes da Luza, umumenyereza wa Rayon Sport w'imigwi nka Holoyo uyo muri Mali, Yasmel FC muri Egypt n'indi migwi myinshi atari mike. Akaba amaze kuzunguruka imigwi atari mike mu mugabane wa Afrika. Akaba ari umugabo mu France amaze gusenya mu mugwi wa Simba Sport Club, akaba ari wagiye kumenyereza mu vy'ukuri bavuga bati iyi mu vy'ukuri si level yacu, ati Simba iri ku rundi gwego. Kimenyesha makuru Majira naje yagarutse nyene kuri umumenyereza mushasha wa Simba Africans Didier Gomes kitubira kiti Simba yazanye kabisa umwuga wa experience ngaka mugano wa Afrika. Kimenyesha makuru Sport cyo cyagarutse kuri umumenyereza nyene kenagaruka no kuri kino umugwi wa Taifa Stars uzokira n'umugwi wa Guinea ku munsi w'ejo kuri finali. Mu vy'ukuri mugabo Tanzania bagwise bareba yuko boronka itike ya 18 gishiri ca nyuma muri CHAN. Mu vy'ukuri aho bafise amanota 3 bakurikiye umugwi wa Guinea ufise amanota 4 hamwe na Zambia ifise amanota 4, akaba bazokina n'umugwi wa Guinea ku munsi w'ejo bavuga ati ni kuyitsinda. Mu vy'ukuri tukareba yuko twoja mu yindi round, akaba ndayiragije mu vy'ukuri mumenyereza uwo mugwi. Mu vy'ukuri nabonye avuga ati urukino mu vy'ukuri gwejo rutegerezwa kurutsinda vyanka vya kuno, tukareba yuko turonka itike yo kuja mu yindi round muri CHAN irabera muri Cameroon. Ikimenyesha makuru Metro mu gihugu c'Ubwongereza cyagarutse ku rukino rwa FA Cup muri round ya kane rwaruhuje umugwi wa Manchester United hamwe na Liverpool. Mu vy'ukuri rwarangiye United yigeze neza cyane se n'ibitsindo 3 muri 2. Ibitsindo 2 vya Liverpool vyatsinzwe na Mohamed Salah, mu gihe vya Manchester United vyatsinzwe na Marcus Rashford, Mason Greenwood na Bruno Fernandes kuri kufura ku minota 48. Mu vy'ukuri igitsindo cyaje nsinzi Manchester United. Ikimenyesha kitubwira kiti Bruno mu vy'ukuri nta muntu yo muhagarika, akore mu vy'ukuri Jurgen Klopp gushika n'isaha vyase katsinda ku kibuga ca Manchester United Old Trafford kuva ashitse muri Liverpool. Akaba Liverpool yacisezererwa muri FA Cup, akaba United yaciye iba itera imbere mu vy'ukuri ija mu yindi round. Ikimenyesha makuru Mirrorsport nawe cyagarutse mu vy'ukuri kuri Bruno Fernandes kadubwira kiti arabikoze, ati yatsinze kufura mu vy'ukuri ya hatari, yeretse yuko ari umwe mu bakinyi ba mbere mu Bwongereza. Akaba umugabo mu vy'ukuri bavanye muri Sporting arabandanya kwigeza neza cyane afashe United, ubona yuko yihetse ku mugongo mu vy'ukuri. Akaba yari Liverpool bandanye mu vy'ukuri crise mbiri mwo yigeze nabi cyane kuva mu mwaka wa 2021 utanguye ntiratsinda urukino muri Premier League na n'igitsindi ratsinda mu nkino 5. Akaba mu vy'ukuri umugwi wa Liverpool bandanya kwigeza nabi cyane. Abantu bose mwaribaza ni ikihe kibazo Liverpool mu vy'ukuri yagwaye kuri mwo biranka, n'abantu bibaza kuri Liverpool yagwaye ikibazo, ariko Jurgen Klopp wese ukabibona Jurgen Klopp akaba atubwira ati
turabona yuko mu vy'ukuri turimwo turitegura mu vy'ukuri turimo turashika ku rundi rwego nyuma yo gutsindwa n'umugwi wa Manchester United. Ariko n'abantu bibaza yuko Liverpool mu filimi baba mu bihe bibi siko Jurgen Klopp bivuga mu vy'ukuri sinako babibona. Akaba ari nk'ikimenyesha mu kugira Telegraph kibigaruka ko Klopp nyuma yo kunya yavuze ati turimo turagenda twitegura tumira neza, ati nabonye iterambere mu bakinyi, ego twatsinzwe ariko ntitwakinye ngo twara dukina, uyu munsi twakinye ku rwego rwo hejuru bukekwe ugereranyije nuko twahora dukina. Ikimenyesha kuri The Times naco kitubwira yuko Klopp yanayongera anavuga ati twibagiye kudefana, twibagiye kugarira neza mu vy'ukuri. Aka Bruno Fernandes yamukozeko mukamenya ko no mu minsi heze Klopp yaruka gukritika Fernandes avuga atatsinda ibitsindo vya penalty gusa. Bruno Fernandes akaba yamwishuje ibikogwa aho yaciye amutsinda kufura mu vy'ukuri ya nyuma yacituma Liverpool isezererwa muri FA Cup iri muri round ya kane mu vy'ukuri. Akaba ndetse ari yitubwira ati ni teyatire mu vy'ukuri y'indoto, ati ni mtsinzi kabisa ya Manchester United bari bakeneye kugira bikure kuri Liverpool, abandanya kwerekana yuko mu yisezo atamikino bafise. Mu gihugu ca Espagne kimenyesha makuru Marca cyagaruze kuri Atletico Madrid kitubwira kiti yishimiye umunsi bacaze kuri Atletico Madrid yemera tsinda mu Valencia ibitsino 3-1 i Wanda Metropolitano, harimo igitsino ca Luis Suarez, Joao Felix hamwe na Angel Correa. Akaba Luis Suarez yatsinze igitsindo mu vy'ukuri ca 12 isizo muri La Liga, akaba yagitsinze ku munsi y'amarizi zisabukuru y'amavuko y'imyaka 14 mu vy'ukuri, akaba yayimaze ku munsi w'ejo. Akaba Atletico Madrid yaciye mu vy'ukuri yavansa aho yagize amanota 47 akiberusha umugwi Real Madrid amanota 7 uyikurikira, akaba unafise n'urukino rw'ikirane mu vy'ukuri tarakina. Akaba Luis Suarez yaciye akwiza ibitsindo 12 muri La Liga, akaba nganya na Josef Ernest afise 12 nyene, akaba aribo ba league leaders goal scorers muri La Liga iyi saison inyuma y'inkino 19. Ikimenyesha makuru wae naho cyagaruze kuri Atletico Madrid kitubwira kiti mu nkino 19 za mbere nibo bayoboye championa. Akaba Luis Suarez, Joao Felix na Angel Correa bafashije uwo mugwi. Ikimenyesha makuru kaba kitubwira yuko Pichichi y'umwaka iri muri rukwa inyuma na Luis Suarez hamwe na Josef Ernest banganye ibitsindo 12 kuri 12 mu vy'ukuri. Kaba kinatubwira yuko Martin Odegaard agiye kuja muri Arsenal nyuma yaho Real Madrid na Arsenal zimaze kumvikanira kumutiza mu masezerano y'imyaka amasezerano y'amezi 6 harimo rero nuko Arsenal ziramurihira umushahara. Akaba kandi Arsenal zociha Real Madrid miliyoni 2.5 vy'amayero. Mundo Deportivo yagarutse kuri FC Barcelona kitubwira kiti umuyobozi De Jong, akaba De Jong yigenje neza cyane mu rukino barimo baratsinda umugwi wa Elche ibisindo 2 muri kimwe, aho De Jong yatsinze igitsindo ca mbere, icya kabiri gitsinda agasore ka Luke Pring katsinze igitsindo cako ca mbere cy'abakuze cyane kuva cyane ku mupira w'amaguru. Akaba naco kitsino ca Messi muri FC Barcelona agazemo kuva ku myaka 13 y'amavuko. Akaba De Jong mu vy'ukuri yakinye role iteye ubwoba mu rukino, aho yatsinze igitsindo cawe ca mbere anatanga ipasi yavuye mu gitsindo ca kabiri ca Luke Ping. Akaba muri Deportivo tubwira ati ata Messi De Jong yabaye umuyobozi. Bareke tubwira yuko mu vy'ukuri Barcelona yabandanya kwigeza neza, bayaciye kwiza amanota 37 iyi saison muri La Liga. Tutto Sport mu gihugu c'Ubutaliyano agatse ku rukino rwa Juventus yemera tsinda umugwi wa Bologna ibitsindo 2 mu busa n'igitsindo ca Artur Melo hamwe n'igitsindo ca Weston McKennie. Akaba rero kitubwira kiti McKennie mu vy'ukuri uyu mwana w'umunyamerika arimo arigeza naza cyane kuva muri Juventus. Akaba rero ari ntizinyo ya Schalke 04 ariko Juventus karimo irapanga kumugura ku buryo buhora. Akaba Juventus yaciye ija mu kibanza cya kane mu vy'ukuri bandanya kwegereye imigwi ibira y'Imila ariyo Inter de Milan na AC Milan yose yatakaje mw'iyindwi. Kimenyesha ko kinatubwira yuko iyi migwi nyine ya Inter de Milan na AC Milan ifise derby inkino zibiri zobahuza muri uku kwezi kumwe, urukino rumwe rwo muri championnat ya Serie A urundi rwo muri Coppa Italia. Akaba ari umunezero mu gihugu c'Ubutaliyano bavuga ati tugiye kureba derby mu vy'ukuri zibiri mu kwezi kumwe. Corriere dello Sport yagarutse ku nzinzi ya Lazio Roma yemera tsinda umugwi wa Sassuolo ibitsino 2 muri kimwe gitsindo ca Chile Immobile. Akaba yagarutse no kuri Napoli yemera tsindwa n'umugwi wa Verona ibitsino 3 muri kimwe. Akaba ari Napoli mu vy'ukuri ngishobora kwirukana umumenyereza wayo Gennaro Gattuso igaha akazi Rafael Benitez mu vy'ukuri aheruka kuva muko yarimwe mu vy'ukuri arakora. Tukinganye nyine mu gihugu c'Ubutaliyano akaba n'ikimenyesha ko Corriere Sport cyagarutse ku izo derby zibiri zigiye kuba muri uku kwezi. Akaba cyagarutse no kuri McKennie kimukeze kevuga ati uyu munyamerika mwaragenda mu vy'ukuri vyifatamo neza ngaha muri Juventus. L'équipe mu gihugu c'Ubufaransa tubwira ati la punition
canke igihano ikaba yagarutse ku rukino rwarimo rurahuza Saint-Etienne na Lyon muri derby yo mu Bufaransa akaba Saint-Etienne yahanywe na Lyon ibatera 5-0 ibasanze muhira ibisindo 5 mu busa mu vyukuri akaba equipe tubwira ati mu vyukuri kini gihano bahanye Saint-Etienne abashaka kuri kino mu Gwalire barimo ratsinda Rennes igitsinde kimwe mu busa mu Gwalire warose mu vyukuri intsinzi warokeneye ubandanya kwiruka inyuma ya Paris Saint-Germain akaba regazi imyandi makuru yiriwe aravugwa akaba Chelsea ngiye kwirukana Frank Lampard akaba ari inkuru yanoze ndikimenyesha makuru Daily Telegraph akaba ari umugabo vy'ukuri Frank Lampard agiye kwirukana n'umugwi wa Chelsea akaba agiye kuca subirirwa na Thomas Tuchel yahora amenyereza umugwi wa Paris Saint-Germain nawe yaheruka kwirukanwa muri Paris Saint-Germain akamuvye kuri Frank Lampard nyuma yo kwigenza nabi cyane kuva zitanguye mu kibanza c'icenda intsinzi kabigenda irabura akaba umugabo mvye agiye kwirukanwa akava ku mwanya mu byo kumenyereza umugwi wa Chelsea akaba arengo board ya Chelsea n'abayobozi ba muri rusange batishimiye umusaruro yamaratanga akaba umugabo agiye kwirukanwa nyuma ya saison yose n'igice amenyereza Chelsea yihagije mu by'ukuri kugira ayigumemo nko muri jande wayo nk'umukinyi kugira ahabe nko muri jande kandi umumenyereza akaba umugabo mu by'ukuri agiye kwirukanwa ebana ari kibazo ku mugwi mu vy'ukuri wa kuri Frank Lampard hanyuma mu vy'ukuri na Chelsea igiye guhinda umumenyereza wana yuko bitoroshe sinzi nk'abafana ba Chelsea uko mu vyumva murabona yuko Frank Lampard ari yo nyishu ikibazo mufise mubibona gute mona Thomas Tuchel nawe hari improvement zozana mu kugira ibintu bibana bigenda na Chelsea ibe Chelsea tuzi iganirwa ibikombe dehiganirwa Big 4 murabona yuko izobishika ko Thomas Tuchel akayigarukana ku gwego yahoze ko kuva kera ko Chelsea sumugwo gukuza abana sumugwo gukina higa Champions League no numugwo gukina higa ibikombe twara Premier League twara ibikombe byose bishoboka nimigwi yo kurondera amateka ko nimigwi isa nk'ari ikivuka nimigwi yo kurondera amateka banzikanikwa mu bitabo kifise ibikombe bitari bike akaba Frank Lampard mu by'ukuri bidahagije kahaguma yahaba mu legend yaraba mu legend nk'umukinyi ahauzindi bisindo vyinshi mu mateka atanga amaziste atari make ariko mugabo mu by'ukuri twabirangiye yirukanwe asubirwa na Thomas Tuchel umudagi yamenyereje nka Dortmund Paris Saint-Germain n'iyindi akaba agiye mu by'ukuri mu gihugu c'Ubwongereza kumenyereza umugwi wa Chelsea Meandi muzini nkuru zavuze cyane uyu munsi yakaba ibimenyesha ko bitandukanye n'imwe iravuga yuko mu vy'ukuri umugabo Sergio Ramos yahawe ubusabe butari buke n'umugwi wa Paris Saint-Germain no kimenyesha makuru cyo muri Espagne Onda Chelo kibivuga aka Paris Saint-Germain yemereye Sergio Ramos imyaka 3 n'imiliyoni 15 z'amayero ku kwezi ku mwaka plutôt akaba ari Sergio Ramos umugabo ngo ashobora kutitesha ubwo busabe ashobora kuja mu Paris Saint-Germain nyuma yo kurangiza contrat yiwe mu mwaka muri kwa gatatu muri Real Madrid akaba ashobora kuva mu wo mugwi mu vy'ukuri kuko ngo ntiyo kwitesha umushahara kandi babona yuko Real Madrid itari tayari kumuha amasezerano Paris Saint-Germain irimo iramuha akaba ari umugabo mu vy'ukuri ashobora kuva mu mugwi wa Paris Saint-Germain wa Real Madrid akaja muri Paris Saint-Germain ku buntu aba kandi Paris Saint-Germain nayo banenya kuvuga no kuri Leo Messi nkoki amamenyesha makuru bitandukanye ngenda bivuga akaba kandi uyu mugwi uri muri yubaka biteye ubwoba abona Kylian Mbappe yatangaje yuko yishimye muri Paris Saint-Germain atamugamba afise wo kuhava akiciyumvira kongereza amasezerano mu wo mugwi akaba na Mbappe ashobora kuhaguma tukabona Paris Saint-Germain ifise Neymar Messi Mbappe na Sergio Ramos n'abandi bakinyi mu by'ukuri bihangange akaba kandi mu yandi makuru bitukuri ngaho nyine muri Paris Saint-Germain akaba Real Madrid ngo Mbappe akazokongereza amasezerano izoca iraba ivyukora vyose sinyiki Erling Haaland akaba kandi uwo mugwi ngupanga kugarukana Sergio Reguilon imuvana muri Tottenham igakoresha buyout clause iri muri contrat yiwe ikamuvana muri Tottenham ikamugarukana kubera iri mirahangayikisha n'ukuntu Mendy arimwo arigenza mu vy'ukuri tukuri ngaho muri Real Madrid nyene akaba umuyobozi wabo wa sport Emilio Butragueño yamaze kwemeza yuko Luka Modric agiye kongereza yandi masezerano mu mugwi nyuma yaho nabazo yarangiza mu kwezi kwa gatandatu akaba kandi Jurgen Klopp yasavye umugwi wa Liverpool kwinjira muri battle yo gusinyisha David Alaba
mu gihe niba amaze kuba umukinnyi no mu free agent atamuga afise mu kwezi kwa gatandatu akaba ari imigwi imikino yamwipfuza harimo Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, akaba ari na Klopp yasavye Liverpool mu vy'ukuri yo kwinjira mu rugamba kugira barabe yuko uwo Liverpool yobandanya gukemura ibibazo vya defense irimo iragenda ihura navyo muri iki gihe. Kandi mu yandi makuru President Fenerbahce iriwe gusinyisha Mesut Ozil yasavye abafana bayo yuko boraba ukuntu biyegeranya bagatanga amafaranga bakaza barafasha Ozil kumuhemba umushahara wiwe mu vy'ukuri umushahara atari muki. Akaba yababwiye ati mwashaka Ozil turamuzanye mutegerezwe namwe kumutunga. Akaba guys araye nguko mu vy'ukuri mugira umunsi mwiza ndebe vyiza murakoze.